Agatsirikwa ntigahere ni amenyo ya ruguru. Uku niko abarundi bawuciye. Yamara jewe nkunda kwivugira nti agatsirikwa ntigahere ni kahise kawe. Twese tugira kahise mu buzima, ariko rimwe na rimwe hari igihe ingaruka za kahise ziza zikagutesha umutwe muri kubu, bikabangamira kazoza k'ubuzima bwawe. Oya nawe bevyoga. Erega nubwo wihaye konje, jewe sinshaka kuguha konje yo gufungura. Nahejeje gutegura breakfast. Ngwinira kurindiriye. Sheri, mpora nibaza nk'ubu ntagufise ntaba ndiki. Mon amour, uri byose nkeneye mu buzima bwanjye. Mbese umwana yagiye kwishuri? Ndagenda kwishuri maya kabizi kanje. Bekati. Wanwe chai kumbona wafuchero. Ni wanatanguye gutegurira yakinyoye kare. Umbiza rero mafiye. Uyu munsi nje sinja ku kazi. Ugiye ku kazi ni wewe. Ni wataha niwagire ko nzuzane akantu. Mama, ngurana amajana 5. Papa nancishe nk'igisha. Sindakugurana amajana 5 gusa. Reka ndaguha 1,000 kubyo uzonsubiza yakwiye. Bye Papa, bye Mama. Umwiza atange vyiza. Sheri, ndanezerewe kuba warampaye kati wanje mu buzima bwanje. Uri mwiza cyane rwose. Uri ishugwe rya mbere ryiza mfise mwinosi. Okay, ndabizi ko amajambo yanje adashobora kugaragaza agaciro ufise kuri jewe, ariko baza umutima wawe. Ndabizi neza umutima uraza kukwereka agaciro ufise kuri jewe. Ndakunda Chris.
amajambo yabaranyibagije n'ikintu nashaka kubwira. Uribuka wa mugenzi wanje dukorana? Umwe nakubwira ari ukabwira mariage. Namusina mwemereye ko nza kuja kumukeza. Kandi nambwiye ko tuza kujana kuko nari ndabizi neza ko utaza gukora. Itegeko rihari rero niri. Nukutagira ikintu na kimwe wiyumvira co gutwara umwanya uwo munsi ntiwayiva. Iyi ni inkuru y'umugabo wanje. Uwo nahaye umutima wanje nawe akampa wiwe. Dushinga urugo bw'agatangaza turonka n'umwana dukunda cane. Uyu twari tubanye neza kugeza igihe jewe ubwanje ndamwifatiye akaboko nkamujana aherereye igisasu kizomuturikana kigasiga imvune mu rugo rwiwe. Wow. Saba. Karibu? Yes. Uyu ni umugabo wawe? Bashanga uyu niwe yantwaye roho. Wow. Uri umunyamahirwe wa mugabo. Ufise umugore mwiza cyane kandi w'intwari. Nubone yatanyanga. Nije nari kubona mutwaye kera we mutaramenyana. reka ntivyari gukunda. Imana ikinkura mu rubavu yahise kwandika ko kirazira kwiba. Uwo mureka guma avuga ko yashaka abagore babandi kandi akiri mu kwabuki hava ruca rutarama. Nahotse. Mbega nyene ari hehe? Canke nakunda abashitsi? Muzane tumubaze neza ko atadushaka hama twigire. Yo reka gute kubakunda kandi ari we yamambwira ngo ndamwereka abagenzi banje bose. Yewe yari muri dushe ariko aritegura. Habwo reka ndabe ko yahejeje. Urazi ibyo bagore ni hataje. Ni byoroshe. Gusa karibu umwe muri icara. Yes. Kahise ni kaba gakwiye kugaruka muri kubu. Na kubu ni gakenewe muri kazoza. Iki ni cyagihe kahise kibagiza kazoza, ugata umwanya wawe muri kahise kamaze guhita. Ubwenge bwanje nibwo ariko buranyumvisha ukuntu umugabo wanje yamaze kwibagira ko nicaye iruhande rwiwe. Jewe umugore yamutwaye umutima n'umubiri, akaba ari kahanga amaso umugore wundi mugabo. Sheri. Abantu musanze muzi? Oya, gusa umuhungu ngo ndamutse. Nsore. Hano ndakutse. Dakika napita ndino muvukana. Nta muvukana yitwa John. Cyangwa ni wewe? Wapi? Je ndivukana. Kandi je ntabwo nitwa John. Je nitwa Chris. Uyu akaba ari umugore wanje. Oh. Karibu. Karibu rero, nisange. Baje nanje kwatsumana nishinze kubavugisha. Kana bakiri. None sheri. Kuko utabaje ivyo bafata. Ucumenya ubazanira iki?
Vandi, misi myinshi. None gashaka wowe wamaze igihe uri mu nteguro z'ubukwe washaka duhurire? Nibyo vuba. Mwondangiraho toilette ziri. Okay, bo, ucanga amuco katagoye. Uza guca wabona. Amakuru rero, urugo rwabushize? Bashirya mwana we wamuhenze gute? Tiana, uri umugore w'umuntu. Nanjye ndubaza. Gabanya amarangamutima yawe. Nta kimwe nitayeho. Ndagusabye ntuwongere kunsiga. Reka ngumane nawe. N'undi wese ko tuzobana ubuziraherezo. Ibyo uvuze urabizi neza. Jewe nkunda umuryango wanje. Nimba udakunda urugo rwawe, va wifane. Kisi basi ntwari unkumbuye. Nimba utari unkumbuye niki catumye usanga hano? Si ko ari wifuza umwanya ukwiye mwiza wo kunkobera. Wa mugore we, uracyari mushasha mu rugo. Cunga amarangamutima yawe. Ofisi umuntu w'ibogade. Alessandro. Vanessa, hama ntugiye kubakira. Karibu mwisange, aha ni mu rugo rwanje. Uyu n'umugore wanje. Niwe nahaye uburenganzira bwo kumona sinziriye canke nasinziriye. Akazina kiwe rero yitwa Tiana. Oh, Tiana, ndishimiye kukumenya. Nanje nitwa Vanessa, nkuko wagumye mva umugabo wawe mpamagara. Ndi umuganga, turakorana. Hama uwo n'umugabo wanje akaba yitwa Nitwa Chris. Narindiriye numve ko kuba ukakumvuga mu izina. Yacamenye yataha. Kisi basi ntwari unkumbuye.
intoki neza ikigisha mvuze wacu Twari byose. Okay, so thank you. Tiens. Papa banza jewe kuko ntari wenyine nanjye nagukumbuye cyane ariko karabaye ibya kera byararangiye jewe nawe intambwe ku yindi urukundo rwashinze twera umuco Okay, umva rero no munsi shaka ndakuzungusha mu quartier manuka ndaguha umunyenga je nta myenga washaka ndagusize iki ni cyagihe umuntu aba yagize kahise keza kahise karyoshe kahise kuzuye umunyenga ariko uzutinya igihe kahise kawe kakugarukiye inzira zamaze kuvyara ishari aha niwe uba ugiye kwicuza impamvu kahise kakugarukiye